Yambu kocha. Yambu cyane. Kwanza tubakeze kwanza kunsinze mwaronse no musi ku rukino rwa mbere rwabahuje na RAJEDES. Murakoze. Nibwo intsinzi yavuye kure turabikengura uko bigenze kose. Kocha nkuko rukino rwabaye mwotubwira mu ncamake ukuntu mwabonye urukino ko twabonye ekipe yanyu yankisija ibisindo byinshi hama mukagenda mugasubira mu nsinzi. Byagenze gute kugira musinde urukino rwo no musi? Bo bwa mbere igice ca mbere tere yameze nk'itugora badutsinda igitsina mu minota 5 ya mbere. Cyo gitsindo nico gicoto novuga catumye abakinyi wanje basa nk'abapanika. Muga mu nyuma twakosoye turagombora mita turagenda tunganya. Muga mu nyuma nababwiye ntishiramwe inguvu zishoboka natwe du profite faiblesse yiwabo. Umva twagiye kugomboza mu gice ca kabiri hari abakinyi wanje bamaze kuruha bamaze kusa n'ababivamo. Ngurumva nukuvuga ko twabasumbije determination. Mbe byagenda gute kugira musinzwe igisindo abakinyi banyu bagenda ku mulansmene bavuga ngo bakoma induru ngo yaraririye byari kubura kwipanga neza mu kibuga cyangwa niyo system wari mwakoresheje? Oya nkuko bizwi nta mukinya tsindwa ngaca yemerera kako nyene hari gihe wenyine abayabibonye muga jewe bijya ntavyo sinovuga ngo arbitrage yagenze nabi. Arbitrage ni neza gusa abakinyi ratsinzwe igitsindo aravuga ko yari kirato aravuga ko yari orje ariko je gushika kano kanya ntavyo nabana abwiye natekereza abakinyi ngo yave muja kumena sa arbitre kandi nta kumena sa bigeze bagira gusa ni bya bintu nyine umukinyi ashobora kugenda akavuga ati yari orje mugasi bitsindo byose bagiye bavuga ko ari orje. Ariko rero ko asigaye urukino rwo gusubiza ariko ruzoba itariki 21 ko mwavuze ati itereye abagoye no musi none mwiteze gute cyangwa mubwiteguriye gute gurukino? Twebwe abarongozi tuzobasaba bikunze tuze kuhagirira entraînement imwe cyaye match amicale kugira tuhamenyere bitabaye uko nawe tuzoraba ukuntu dukosora namba hadunda tumenye ngene twiga ko gukina naho hadunda nico mara tuco gukosora ko tumenyereye ekipe y'Intare kubita amapasi uno musi ko tutabonye kubita amapasi yakinye umupira wita abakera bavuga ngo tera twiruke byagenze gute bwari ubwoba bwa match kuko niyo sezo ya mbere Intare yinjira muri barrage yari iki ni cyatumye mukinuko? Bo umuntu akinuko yateguye twarateguye nusinovuga ko twagize entraînement zihagije muga twarakoze nukuvuga umaze kuvugira entraînement zidahagije hategezwa kuba muragira meforme ubwa mbere mugabo twagerageje ibishoboka ikibuga nakubwiye cyase nk'ikitugora cya kabiri barapanika kubera irya gori kuko umaze gupanika mu mutwe niho hatakara ucusigara ukina umupira novuga ati wa mupira wawe uratakara ugakina ibindi. Murakoze cyane koja twizere yuko match yo gusubiriza tuzobona yuko Intare zizokina wa mupira wawe tumenyereye wa mapasi ari bo bita ngo tic tac nuko aba Espanyol bavuga. Nukuri irya baro iragaruka nyamupira wacu uragaruka mu twitegero turu tuteza gukora ibishoboka byose twarengana maka dushitse kuri objectif yiwacu. Félicitations cyane. Merci beaucoup. Yambu president. Yambu. Tubakeze kwanza kunsinzi muronse no musi ku rukino rwa mbere mwakinya na RAJEDES y'ibisindo 4 kuri 3. Murakoze cyane. Twayironse ari itsindi tugoye ariko twagerageje kose bwatahukana iyo tsinzi. Mbe mu tukubwira mu ncamake uko urukino rwabaye gose mu nango ariko mu bugufi gusa uko rwabaye urukino kuko twabonye yuko abakinyi banyu ayinjiye igisindo baguma barira ku mulansmene ati yaraririye mu tubwira byatewe niki cyangwe nibiki byababaje kugira mu musindwe? Dewe ahanini novuga ko ikibuga cyashoboye kutugora kubera ntibari bamenyereye ugikinirako hari haheze nk'imyaka 2 batada ugikinirako urumva cyategezwa kubanyuzura nico gituma wabona aba defenseur batabona ingene bacunga abataka ba adverse twako turahura egatuma baguma bikeka orje rana ko ibitsindo byinshi byavuye mu kwiyumvira ko ari orje atariyo. Murakoze cyane president ariko ari ikintu tutabonye no musi nibindi twabonye bishasha nitumenyereye kubona ekipe y'Intare isindwe bisindo 3 mu rukino hama nitwabonye ekipe y'Intare itera amapasi ariko twabonye gishasha abafana bari benshi baje mu bwinshi. Mbe mu rukino rwo gusubiriza twitege iki? Mu rukino rwo gusubiriza tugiye gukosora bimwe biboneka nawe twabonye ko uko twara dukina match do mu mapure atariko twakinye ubu tugiye kugerageza dukosora ubu ikibuga bakibonye dusubire gukina wa mupira wacu wo kuryohera abafana nkuko bivuze abafana baje ari benshi
mu ndwi z'aho bazoba barinda. Murakoze cyane Perezida, mugira imitegura myiza y'urukino rwo gusubiriza. Murakoze namwe. Yambu kocha. Yambu cyane namahoro. Amahoro kocha, kocha wa RAJEDES ko turavugana ari we Olivier. Ama urukino rwaheze rwariko rurabahuza na equipe y'Intare. Rwari urukino rwa mbere, asigaye urukino rumwe rwo gusubiriza. Ariko ruzoba itariki 21. Mbe nkuko mwabonye urukino guno munsi, mwotubwira nkuko mwabibonye cyangwa mwotwiteguza iki mu match yo gusubiriza? Ego murakoze cyane. Hama urukino twakinye uyu munsi riko ruraduhuza ni equipe ya Intare FC, no kuvuga ubwa mbere hoho ntangore nshimire abajoueur ba equipe yacu RAJEDES FC, no kuvuga muri rusangi urukino rwagenze neza naho hatashobora kubura ivyageye byabaye, no kuvuga atari vyiza, ariko turavye uko urukino rwabaye ubwa mbere ho turashima ko abajoueur bashoboye gukina uko bashoboye. Ego naho hagiye habonekamwo amakosa hariko hakabura, no kuvuga ugufata ingingo mu rukino rwagiye ruraba. Rero no kuvuga twebwe turavye uko urukino rwagenze nuko twabonye ubwa mbere ho hariho amakosa yagiye araba atashoboye kubahurizwa ko na bose. Rero twibaza yuko kosa ribaye ni vyiza yuko haba ukuyaga canke hakaba gufata ingingo, kubera bica bituma no kuvuga iyo hatabaye gutorera umuti ikibazo kibaye, no kuvuga gusanga match ntiza kuryoha nkuko tuba tuvyiteze, kubera habamwo amatension, habamwo ko timwe ikirondera kugira kwigwanira kugira ngo ishobore kwerekana ko no kuvuga yarenganijwe. Rero mu majambo make no kuvuga twabonye kote y'abarangement, no kuvuga habayemwo amakosa menshi, kutitaho ibintu amenga ntibazi ivyo bariko barakora. Hama n'umukomiseri wa match, no kuvuga hariho ingingo umukomiseri wa match ashobora kugira ane gufata bivanye nuko habaye kuyaga, ni kuvuga habuze ikiyago hagati yabo bantu bariko barakurikirana, no kuvuga ibijanye n'urukino rw'uyu munsi. Ego kocha, nkuko twabonye no munsi, nkuko tumenyereye equipe ya RAJEDES FC uko mura mukina na speed n'inguvu, uno munsi vyatweretse cyane ko uro rukino mwari mwaragwiteguriye cyane, kuko mwarushije umupira equipe y'Intare, kuko tumenyereye equipe y'Intare yuko itera amapasi, ariko mwayibujije yuko ikina, ariko habaye mu mugwi wanyu igiye musindi gisindo, habaye relâchement, ninaco yabazaniye egalisation zibiri z'ama penalty. Mbe vyagenze gute cyangwa habaye iki? Banezerejwe n'insinzi kandi bazi yuko ari urukino rwo gusubiriza, nibiki vyabaye? Murakoze cyane, no kuvuga RAJEDES FC dufise abajoueur bameze neza, dufise abataka bameze neza, no kuvuga abajoueur bose muri rusangi bameze neza, ariko ikibazo cyahabaye ni kimwe natangura kuvuga, no kuvuga iyo habonetse ikintu kidekuraja abakinyi, no kuvuga burya imyitwarire bariko baragira, no kuvuga irahinduka. Mwabonye ko igitsindo kigira kabiri, igisindo ca mbere batugomboye hari kuri penalty, no kuvuga kiya gitsindo, no kuvuga burya bagabanije inguvu bivanye uko bariko barakora. Rero no kuvuga hajya mu rukino iyo ibintu bitariko biragenda neza, mumenye yuko na resultat irashobora kugira ane guhinduka bivanye nuko ibintu bariko barabibona. Abajoueur bacu bameze neza kandi nta kibazo na kimwe bafise kandi murabizi. Rero no kuvuga iyo habaye rero ibintu bitariko bihurizwa ko na bose, ko mwabonye ko meme na penalty gira kabiri, no kuvuga ikibazo cyahabaye umujoueur yagiye ku mupira mugura abona ko habuze decision,
none gukora ku mupira bisigura penalty niyo mpamvu iyo gusa habaye kuvugana no gukurikirana igikugo umuntu ajejwe nibaza kariho biba vyiza akarorero nk'ubu no kuvuga nka abarangement no kuvuga nibo bategerezwa kuraba neza cyane kuko biragoye ko umuranzimene ni vyiza akurikirana umupira y'urukuraja rero uza gusanga hatabayemwo kwitwararika igikorwa ujejwe guhagararira urukino uza gusanga habayemwo amakosa menshi cyane twebwe vraiment abajure bameze neza rero twizigira ko urukino rwa kabiri rwo gusubiriza bizogenda neza. Murakoze cyane hama urabona nka RAJEDES twikeze cyane gose kuko ni equipe ivuye muri kade igakora amahirwe nk'aya ikoze no munsi gushika muri barrage hama gutsindwa imaci nivyo dushavuza ariko icyo twokora nk'abakoca cyangwa abankadrere b'abakinyi tubakuraje kandi dusubize umutima hamwe kugira dutegure urukino rwo gusubiriza turaba aho twakoze amakosa tumenye nuko twoyakosora kugira dusinde urukino rwo gusubiriza. Ego nico nibaza ko atabindi bintu nivyo bisaba kugira nte gukosora udukosa ahantu twagiye turaba. Murakoze cyane mugire imyiteguro myiza y'urukino rwo gusubiriza. Murakoze. Yambo president. Yambo neza. President wa RAJEDES kwanza tubakeze ku mahirwe mukoze equipe ivuye muri kade yaba ya mbere ishika muri 4e division umwaka wa mbere igeze muri barrage. Felicitation. Murakoze cyane kudukeza kuri iyo ntambwe dushitseko. Kuko no munsi yabaye urukino rwa mbere rwa match ya barrage yo gutegura equipe zogenda gukina muri 3e division. Mbe president ko yabaye match yale ariko mwayitakaje match mbe match yo gusubiriza cyangwa ivyabaye muri match mutubwira iki mu ncamake? Ego murakoze mu ncamake urukino rwari rwiza kandi rwari ruryoheye ijisho. Abana bashoboye kwerekana ubuhinga bafise ku migwi yose yabaye Intare FC yaba RAJEDES FC bagerageje kwerekana ubuhinga kuko ugiye kuraba ntibakinanire nabi cyane bose bari bafise intumbero yo gutsinda ariko muri rusange navuze ko urukino rwagenze neza ivyo nashoboye kunegura ni kote y'abafasha umuhagarikizi ho hagati byagaragaye ko bagifise ubumenyi bukeye muri iki gikorwa. Hariho umuranzimeni we yari kuri kote yo haruguru jewe ubwanje n'amatwa abiri namwiyumviye ariko arakora inyifato atariyo. Ubwa mbere yabari umujwere wa Intare FC ngo vayo ngaho uri muri oruje ndamureka. Ubwa kabiri numva mubarengo nije ndiranzimeni ngo cukubita nacenda mwegera ndamuhamagara ndamubarira ati ivyo si vyiza uri ngaho utegezwa kuba netre utegezwa kuba umuntu ataho ahagaze wewe ugakora igikorwa cyo gufasha umuhagarikizi wo hagati nacengenda sinasubiye kumwumvira kumuraba ariko nawe yatangaye kubona navyumvise ariko navyumvise kubera iki kubera nari hanze y'ikibuga mu maja iburyo iyo umuyaga ujana uvuze umuyaga ucutwara ryajwi umuntu ari nyuma iyo umuyaga ujana akaca ashobora kumwumva rero namwumvise yatangaye umuhagarikizi wo hagati yabyifashemo neza ariko abamufasha bamukoresheje amakosa. Murakoze cyane president kandi turazi yuko mukunda umupira nuko mukunda iterambere y'umupira w'amaguru urwaruka rwacu rwiza rwo mu Burundi ariko ariyo abakuriye abo arbitre kandi bari basanzwe bari ngaha turibaza yuko iyo manuro mwatanze baza kuyikurikiza kuko nabone bariko bariga baza kubakurikiza babahanure neza kugira ejo nejo bundi bazoba have bateranya urugwaruka kuko twese dushaka iterambere y'igihugu. Ego byo bavyiza cyane turiko turerera Burundi twifuza ko ejo equipe nationale y'igihugu cy'u Burundi birimwo abana bateguwe neza ni vyiza rero ko hatsinda uwari yategezwa gutsinda warafise ubwo basha bwo gutsinda rero abakomiseri n'abandi mwari murongo runo rukino ni vyiza ko mubaha impanuro bakamenya ko uri umuhagarikizi nta hantu na hamwe uhagaze naho ijya equipe harimwo abana benshi babagenzi mu bana muri quartier umaze kuba hano uba uri netre nta hantu na hamwe uhagarara ucisha intahe aho itegerezwa guca. Murakoze cyane president twizere yuko mu rukino rwo gusubiriza tuzobona isura RAJEDES ishaka insinzi yo kurondera qualification muri demi finale. Twebwe nka RAJEDES FC intumbero yacu nuko abana bacu babandanya bagashika 3e division bagakina Ligue B bakaja no muri Primus League nico gituma urukino rwo kwa Mungu nta nkeka tuzorutwara tuzorutsinda nitutarutsinda naho
ntazobara amahirwe yacu yo kubandanya, tuzoca tusubira tubandanye imyiteguro nk'uko tuyifise kugira ngo mu mwaka uza none dushobore kubandanya. Ariko n'ubu nta kirapfa, igitsindo kimwe baturusha turashobora kugikuramo tukabashiramo n'ikindi, nk'uko urukino rw'uno munsi rwavyerekanye. Bagumye bagombora gusa, kwa Mungu birashobora kutabakundira kugombora kuko tuzoza dufise izindi nteguro. Ariko namwe tubasabe kote y'abahagarikizi bazoze arabacamanza bukuri atana hamwe bahagaze, bizoduhimbara. Murakoze cyane, mugira imyitegura myiza. Merci. Jambo kocha. Jambo. Tunaongera kocha wa timu ya RAJEDES hapa. Kocha, na mechi imekwisha na mechi haikupata resulta kama gesi RAJEDES ilikuwa inategemea. Unaweza kutuambia ni kitu gani kimesababisha RAJEDES leo isipati resulta ambayo ilikuwa inategemea ya ushindi, au sijui ilikuwa ni aje? Yani mimi nasimama hapa kama kocha wa RAJEDES FC. Kwa mfano mimi, yani kwa upande wangu nimeona yani watoto wangu wamecheza vizuri sana, na mechi kwa upande mwingine nimeona kabisa ulikuwa ni mpira mzuri sana, na watoto nimefurahi kwa kuona watoto wamecheza mechi na wakatoka wako vizuri sana, hakuna mwenye ameumia kama jinsi tulikuwa tunategemea. Na tumeona jinsi watoto wamecheza kabisa, imefurahisha sana watu wengi. Hakuna mtu mwenye alikuwa hapa kwenye mechi yani anaweza kusema eti kwamba mechi imeendeka vibaya. Kwa upande wangu namshukuru sana Mungu kwa kuwa tumemaliza mechi, yani tunazidiwa goli moja. Na naweza nikashukuru sana kwa sababu hata kama maneno ambayo nasikia, yani tunasikiliza maneno mengi ya watu tofauti wanatukatisha tamaa, lakini sisi kwa force yenye tunayo, kwa nguvu zenye tunazo, tunakubali na tunaamini kwamba mechi ifuatayo yani ya roturu itakuwa iko nzuri sana na itaendeka vizuri sana, kwa sababu goli ya ushindi yani wanatushinda goli moja. Hiyo goli moja sasa haiwezi kutukatisha tamaa, kwa sababu kufunga goli mbili ni kitu ambacho watoto tunawafundisha. Kwanza tunapaswa kuwatia nguvu, kwanza tuwatie kwamba tuwakubalishe kama kila kitu kitakuwa sawa. Na ndio maana sasa siwezi nikasema mengi, kwa sababu tukitizama mimi jinsi nilivyokuwa niko kocha wa ekipe ya RAJEDES na ndio imefungwa leo, naweza nikazungumza kwamba naumia kutokana na jinsi nimeona mechi ambayo lazimeni arbitre centrale pako vitu ambavyo venye walikuwa wanaonyesha haviwezi vikafurahisha moyo wangu, lakini ndio jinsi vinapaswa kuwa, kwa sababu nikishafungwa siwezi nikasema eti nitupe kosa kwa wajueri wangu. Wajueri wangu ndio wanafanya makosa, lakini pako makosa ambayo yameenda na jionyesha naenda naonekana kutokana na jinsi marazimeni walikuwa wanazungumza maneno ambayo walikuwa wanajibiana mpaka na decision ikashikwa na razmeni. Lakini unajua hizi mechi zetu hakuna vya mavare kusema eti turudie nyuma tuangalie fote ambayo imekuwa. Tumeona nikamuitisha mpaka fasi, nimemuitisha commissaire de la match, nikamuuliza eti mbona razmeni amepandisha kama ni orje, na wakati hataki kumsikiliza arbitre central. Razmeni ya nani commissaire de la match alinijibu neno moja na sikurudia ndani, alinijibu kwamba arbitre centrale akishashika decision hakuna wakumrudisha. Hivi tuulize, haiwezi kuwa imechangia kwa sababu hamna uzoefu, mnatoka kwenye daraja la chini ambalo ni la kade, likapelekea timu yenu inacheza tena daraja la 4, na kwa mwaka wa kwanza mmefanya maajabu, mmeingia kwenye mechi za baraje, mechi ambazo za michuano ya kutoana, na pia mmekutana na timu ambayo ni ya pili kwenye kundi B, alafu mwe kwenye kundi A mmetoka wa kwanza, alafu mnafungwa na timu ambayo imetoka ya pili. Inakuwa inaonyesha kama ile kundi limoja lilikuwa na nguvu zaidi yenu, au mmeandaa mechi ambavyo havikutosha? Ima ni uwanja, ima ni nini? Kiufupi tu. Yani kiufupi naweza nikazungumza kwamba sio kusema eti ni kwa sababu sisi tumekuwa kwenye kundi ya A, yani wale wako kwenye kundi ya B. Ni kwamba yani katika maisha kuna kuwa watu wawili wanashtakiana na umoja ndio anapata ushindi. Na kwa hiyo siwezi nikasema eti tumeshindwa kwa sababu ya uwanja. Ndiyo inawezekana kutokana na jinsi uwanja watoto hawauzoei, washazoea uwanja wa Kibenga kule walikuwa wanafanyizia mazoezi na mechi nyingine ambazo walikuwa wanacheza, lakini vyote vinawezekana kutokana na jinsi watoto wamecheza
tulikuwa tunafunga wanatugomboa, tunafunga wanatugomba. Kuona penalti ya kwanza na penalti ya pili, na ndio kilinionyesha kwamba watoto wanaenda wanakatika nguvu. Unaweza kutuambia nini kwenye mechi ambayo tunasubiria, ni mechi ambayo inaitwa ni mechi ya marudio, mechi ya return. Unatupa moyo gani, unatupa motisha gani kuhusu hiyo mechi, au mtaiandaa aje kutokana na makosa ambayo tumeweza kuona leo kwenye timu yenu na kwenye timu ambayo mmecheza nayo? Unaweza kutuambia aje, mmeandaje hiyo mechi ili muweze kufuzu? Mimi kwa ufupi, watoto wangu wako tayari kwa mechi ifuatayo ya returu. Hiyo mechi itakuwa ni mechi ya nguvu sana, watoto watakuwa wamejiandaa sana kutokana na jinsi watoto walikuwa kwenye maumivu, mpaka watoto wenye walikuwa wanaumia, walikuwa wameumia mechi zenye zilipita, lakini hivyo watakuwa wako sawa wote, ninaona wako sawa. Ndio maana naweza nikawapatia kwamba mechi ya kufuata itakuwa ni mechi ya nguvu sana, na nina uwezo kwamba nitafunga tena, na nitafunga kabisa na nitaendelea. Tunawatakia maandalizi mema kwenye mechi yenu ya marudio na mfuzu kwenye mchuano wa kufuatia. Asante sana na mwe pia.